turema indero muri Afrika iwacu no mu Burundi turema indero yo gutsinda abandi yo guhasha abandi yo kubashira hasi tukabagenderako yo kubereka ko twe dukomeye kubasumba ivyo birashobora gutuma turema ubwo bwenge n'uwo mutima wo gusangiza abandi vyiza ivyo rero turima nivyo tubimbura Ibrahim Traore yasanze ivyo bibazo turiko turavuga bibaho aho abaho ubutunzi atacu bumarira bene bwo ndiko ndavuga kubijanye nayo mabuye y'agaciro nyene ubutare umunsi yarashinze izine irikira hingura umuntu aribaza none nimba uyu mubanya bishobora iwacu nivyo bashoboka ico bipfuza babacifuje kuba bakira abana yego mu bantu barongora ibihugu hari bagira ati jewe ico mpangashikira igihugu nogira cortege y'imiduga amajana 2 nyuma yanje akumva ko naho hamwe ishuri hose abantu bose baba bicaye hasi mugabo ko we wagendeye mu modoka nziza ari mu Agaciro ngiyo intumbero y'inyigisho abantu baba bakwiye kuronka jewe kuri jewe mba numva ko Nopfuma mba mukene mu gihugu giteye imbere hako mba umutunzi mu gihugu kigowe ubuhise turiko turavuga ko twagize umugambi navuze nti ikintu cyambere tugiye gushira imbere no kwigisha narumvise abantu babitora mu bisokoro ngo umugambi ngo uvuka kugira ufate ubutegetsi niyo nyigisho baronse none wewe se ko none ubishaka sabwe wese none wowe se ko bishaka ko warashinze umugambi we ntushaka nawe gutwara Okay, yes. Tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu. Maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Omdishanjima nije ngiye kuremesha kino kiganiro aho twagendeye Francis Rohero arongoye umugambwe Fraternité des Patriotes Ineza. Tubaramutse cyane mutama. Mwaramutse neza. Karibu kandi gusubira gushika hano. Ego. Iki ni kiganiro twita Uburundi twipfuza. Aho tuganira kuri ibi nabiriya kugira ngo turabe niki coba inyishu kugira dushikire by'ukuri ubwo Burundi twifuza. Uyu munsi rero twashatse ko tuyaga mbega birashoboka by'ukuri ko ubutunzi karemano bw'igihugu ko binyishu ku bibazo biba bihanze igihugu. Iyo muvuze ubutunzi karemano muba muvuze ndizera ibijanye n'amabuye y'agaciro. Ibijanye n'amabuye y'agaciro. Yego. Ibintu byose biri mu isi umuntu asangaho ataco yakoze kugira ngo bishobore kubaho. Yego. No kuvuga yuko vyaremwe tukabisanga bimeze uko. Yego. Rero muvuze ngo mbega birashobora kugira agaciro canke birashobora kugirira akamaro igihugu bivana n'abantu baba muri ico gihugu. Narigeze kuganira mu bindi biyago twari kumwe na mwebwe nyene nerekana ko ubutunzi kama buri mu isi ntibubaho atabantu bahari. Yaba nk'igihugu cacu cabamwe impene gusa canke kikabamwe inkoko gusa ntizofwiza ibimenyezo by'ivyatsi zigagenda zigashengera nkuko zaje. Abantu rero Imana yabahaye ubwenge ibiri mu kuzimu baramenya ico bikora. Yego. Guhera ngaho onye ndabifata mu rwego rutandukanye hariho nk'umusenyi ivu ivyo byose birasa akamaro no kuba n'ubutunzi. Mu musenyi turashobora kuwucanga n'isima tukawubakisha ivu turarikuramo amatafari nivyo bintu byose numva bigize isi n'ubutunzi butandukanye. Hariho amabuye tusanzwe twubakisha murazi ko kugira mu yaronke hari amahera hakaba n'ibindi vy'agaciro gusumba nk'iyo bavuze wabivuze ngo agaciro bavuze inzahabu cyangwa bavuze ubundi butare butandukanye bwa mu kuzimu. Isi yose n'ubutare mugabo igizwe n'ubutare butandukanye bw'agaciro. Yego. Ako gaciro rero kaboneka kubera abantu. Ubwa mbere abantu barashobora kubwimba ubwo butare. Mugabo muri bo nyene igihe atabuntu bafise bibaviramwo ibibi. No kuvuga ingene kandi wari ubutunzi urashobora kubera abantu bibi. Ingene ibihugu bitunganijwe ku isi. Iyo abantu babirongoye bafise umutima buntu wo kugira ngo babisangize banye nevyo ubwo butunzi butuma igihugu kitera imbere. Yego. Bakubaka amabarabara bakubaka amashuri bakubaka ibintu by'igihugu biteye imbere. Iyo abo bantu batagira umutima w'ubuntu babijyaniramo bakavyicanira ibihugu bikabamwe ingwano nibidashoboka byose nivyo twiboneye. Ugutera imbere rero kw'igihugu ntikuva cane kuvyo bafise mu kuzimu kubanza kuva ku mutima abagenda kurongora ivyo bihugu bafise. Iyo abarongora ivyo bihugu ata mutima bagira ubwo butunzi buba ivumwe. Iyo abantu barongora mwene ivyo bihugu bafise umutima buntu wumva abandi wumva ko bakwiye kubisangira mwe ubutunzi bwose buri mu isi guhera ku musenyi n'ivu biba umuhezagiro kubahaba bose bakaronka akazi bakagira ico bibamarira. Yego. Naho rero ndariko navuga nti
kuri twebwe icambere mparura singira ngo hari ngo amatoni ngahe y'inzahabu canke ya kolta canke y'ibintu bigize isi mbanza kubaza dufise amatoni angahe y'umutima mwiza w'abarundi nitwa tudafise n'ikiro twese abantu baje mu burongozi baza kugira gusango babije bavyonone haco bizopfa bitumariye ico kibazo gikunze kuba kiri mu bihugu vya Afrika aho usanga bariko rabishira ngira ngo ku rutonde rw'ibihugu bifise ibintu mu kuzimu vy'agaciro gakomeye usanga kenshi n'ubundi ivyo bihugu bihora mu bukene mugabo turabona nk'agaro nk'igihugu ca Emira Arabe witwa Sherzayed yashoboye kubona ko igihugu ziya Emira Arabe amaze kuzishira hamwe harimo igitoro cinshi kandi ntaco bashoboye kwimba acara hamagara abongereza ni mwimbe dushore tuzobayimba muri binyene n'amafaranga nivyo kuri twebwe nivyo bishoboka vyo reka gushoboka guti ikibazo nico wagivutse n'umutima w'uwo muntu igihe uwo muntu yumva yuko ahamagara abantu babikora bakabisangiza igihugu ciwe uno munsi kikaba kiri mu bihugu bishika bine bifise ico bita produit intérieur brut nini nya cane mwisi irenga ibihumbi 200 vy'idolari ku mwaka bisigura ico nyene yakoze uwo mutima yakoreje agira ati ibi bintu biri mu gihugu nitubisangiza abantu bahari ico afise rero gusumba abandi si petrol kuko hari ibihugu byinshi bifise petrol mugabo bitameze nkabo muri Afrika hari ibihugu byinshi bifise petrol gusumbya Emira Arabi mugabo bidatunze nkabo ikibazo rero nyamukuru si petrol si ibintu usanga mu kuzimu ikibazo ni twebwe abipfuza kuba barongoza dufise umutima uwuhe kugira ngo twumve ko ivyo bintu tubisangira kenshi ivyo bintu biva no mu ndero duhabwa kuva tukiri bato turiko turaba mu bihugu vyacu aho umwana akura bamubwira ngo imenye ngo bajya n'abansi ababanyi n'abansi ngo imba ubahishivu twese tukabaho gutyo ngo umwana wundi yimba guhishivu igihe tubayeho gutyo tutumve cari co communauté ko dukirira hamwe tugapfira hamwe ivyo bintu ntaco bizopfa bitumariye dukeneye kuduza undi mutima mu runganwe rw'abantu benshi cyane batahura ko inzahabu yimbwe imuyinga canke mu cibitoki ari y'abarundi umuntu rero ayumva ko ari gwiwe ko ayigurishije bimutuma kugura imodoka naho yogendera mu gihugu amabarabara yose yatobaguritse akumva ko naho hamwe ishuri hose abantu bose babicaye hasi mugabo ko wewe wagendeye mu modoka nziza ari mu Agaciro ngiyo intumbero y'inyigisho abantu baba bakwiye kuronka jewe kuri jewe mba numva ko Nopfuma mba mukene mu gihugu giteye imbere hako mba umutunzi mu gihugu kigowe igihe rero ivyo nshobora kuvyigisha abantu twese twakumva yuko ivyo bintu bitufasha kugira ngo tureme ingene igihugu gikwiye kubaho ivyo bintu bitugirira akamaro nk'abantu twese gusumba ko umutegetsi umwe azagira ati inzahabu ni gwanje akagira societe ija kwima inzahabu aho kumva ko bija mu gihugu bimaze kugaragara kenshi mu biharuro aho nama prevision leta ibigira mu mahera zoboneka usanga atani c'icumi yabonetse ajahe ubutare burimbwa mu Burundi mu buryo bwose cyane guhera bikubijana kubwiye nti guhera ku musenyi ivu vyose no ku mabuye y'agaciro wavuze byo byose biraremwa muri iki gihugu birimbwa bigacukugwa none bijahe ikibazo rero so kwibaza mwene tuzotera imbere no kwibaza ati dufise ibiro bingahe vy'umutima ushobora gutuma igihugu cacu kiba igihugu gitandukanye nkuko wavuze Emirate n'ibindi bon icyo kibazo nkuko nguma ngaruka ni kibazo kigaragara muri Afrika honyene none dufate n'abanyafrika batigira bakunda iwabo si kibazo citwa gukunda ni kibazo citwa kure indero ntushobora kwimbura ico utarimye hariho bavuga ngo umuntu ararekuriwe gutera ivyo ashaka mugabo namenye ko azokwimbura ivyo yateye twese turarekuriwe guha abana bacu indero twipfuza mugabo dutegerezwa kwimbura ivyo twabahaye nace ngira nti raba rero umenye iwanyu aho wakuriye twateye iki dutera iki raba imigwi mfate nk'imigwi iharanyira kushikira ubutegetsi uramaze kumviriza nk'ubu twegereje mu bice bitandukanye nk'ibi abantu baba bari kuraje mu matora bavuga iki bavuga ibitutsi bose bavuga ko bipfuza gusinda amatora kuronka amajwi ni bangahe bavuga ingene botsinda ingorane barimo
ni bangahe bavuga imigambi itomoye irimwo ibiharuro irimwo ubwenge vyerekana yuko ivyo bavuga bashobora kubikora igihe ivyo bintu byose tubivuga n'abana bacu ugasanga bariko baririmba amazina y'abakuru kugira ngo babaninahaze baze batsinde batware ko mbere botwara gushika imyaka n'imyaka y'amaherezo iyo ndero irashobora gutuma turema ico uri kuravuga turema indero muri Afrika iwacu no mu Burundi turema indero yo gutsinda abandi yo guhasha abandi yo kubashira hasi tukabagenderako yo kubereka ko twe dukomeye kubasumba ivyo birashobora gutuma turema ubwo bwenge n'uwo mutima wo gusangiza abandi vyiza ivyo rero turima nivyo tubimbura kandi nivyo dutegeza kurya turimye ugwanko tukarima umutima mubi tukarima kuba ubusimbira hamwe dutegerezwa kuvyimbura kandi nivyo turiko turarya bitandukanye n'igihe hashobora kuza uwundi murindi w'abantu bagira bati ubu turavukana kuva mu buraruko canke mu bumanuko ntibisubire guhabwa agaciro kuva mu bwoko bucanke ubundi canke ubw'umuntu yitirira ntibisubire guhabwa agaciro twese tukigisha abana bacu ko uwarayatariye ari umurundi ko kuba twarayituriye ataco dusumbya abandi ko abana bose bagiye ku mashuri bategerezwa kugenda bose mu buryo bumwe guta abana b'abakuru biga mu mashuri gitangaza abandi bana batagira intebe ivyo nyene twigisha nivyo twimbura guta abantu b'abakuru baja mu bitaro vyiza bizimvye abandi bagiye ku madispensaire batagira naho bicara iyo niyo ndero twese turonka umwana rero umukene akuragira ati nanje conshira harya nobereka ingene mera ivyo rero niyo ndero tubamwo dukwiye guheraho ntidukwiye guhera ku matora amatora haza kubiki tuza gushira imbere bajya nyene baruta abandi abandi bakajakara iyo niyo ndero si kibazo rero cyo kwibaza ngo tugira iki biva mu ndero si ukuvuga ngo abanyafrika ntibitubishoboye ico dutera nico twimbura dutegeza kuvyemera urumva rero mu gihe umuntu ari mico ashaka jewe uno musi nawe we nitwigira inama yo guteragira imbuto nshasha y'ubuntu tuzokwimbura vyiza tuzokwimbura gushobora gutuma ubutunzi kama bubangira akamaro muri iki gihugu igihe naho turiko duteragira twese umwe wese agira ati satuntu twanje ngira ivyo nipfuza dutegerezwa kwimbura ivyo nyene mu myaka 200 iza nta kizohinduka ntihagire n'ivyo wizera ikinababaje nuko tubita ku Mana Imana aho ntacikora yaraduhaye ubwenge iduhisi ngo tuyiteze imbere nitwayiba ko tutagira ubwenge izotumira duhereze ku kwankana aki hari igihugu sinzi ko novuga ni igihugu peut-être kigenzi muri Afrika ca Burkina Faso Ibrahim Traoré yasanze ivyo bibazo turiko turavuga bibaho aho abaho ubutunzi ataco bumarira bene bwo ndiko ndavuga kubijanye nayo mabuye y'agaciro nyene ubutare umunsi yarashinze izine irikira hingura umuntu aribaza none nimba uyu mubanya bishobora iwacu ntivyoshoboka sinshaka kumufatira kwa karorero biracari vuba niya babigirana umutima w'ubuntu arabiherzagirirwa ko aba Burkina be bashobore kugira isho bibamarira kuri jewe ngaruka kuri ico sinshaka kwigana ivyo abandi bagize yego kuko yaba twigana ni uburorero buriho kwisi bwinshi hari ibihugu byinshi cyane byinshi kwisi tuzi bito bito kandi uzi bimerewe biri mu mahigwa atagira ukangana sinibaza ko abanyafrika twabuze uburorero ku buryo akarorero tuza kugafatira kuri Ibrahim nibaza ko umwe wese ari karamenya icarondera kandi burya abarongoye ibihugu ico bipfuza babacifuje kuba bakira abana yego mu bantu barongora ibihugu hari bagira ati jewe ico mpangashikira igihugu nogira cortege y'imiduga amajana 2 nyuma yanje hari umuntu akiri umwana agira ati jewe ico mpakuba umukuru w'igihugu nogira ibitumbura byinshi cyane mu gihugu hari abana bakiri bato agira ati jewe ico mpakuba umukuru w'igihugu nogendera mu ndege sino kwigera mpagarara kandi gitangaje ivyo abantu biyumvira bakiri abana urabibona bamaze gukura hari umuntu agira ati jewe noba umu president no kura no kwameza inkonga abantu no barasa abantu bamparije no barasa kandi akabikora rero abarongora ibihugu ivyo baba nivyo bipfuje kuva kera biragoye rero ko tubabwira ngo hinduka mu minota 2 nijo gituma je mu ntumbero yiwanje nagize ntireka mbwire abenshi bakiri bato kugira ngo niyumvire ko nibakura bazobitahura
kuko abakuze biragoye mu kirundi bagira bati nta igiti kigororwa kikiri gito ukigoroye kimaze gukura abakuze umuntu abahebe none ukigoroye kimaze gukura kiravunika ntibaheba nuko je ntahura kw'isi ntayigenga ku myaka yanje igihe no ushobora kwibaza yuko isi izohinduka nkanura nuko mba nibaza yuko isi izomara imyaka maze ibishobora gukunda nuko nibaza ko ivyo ndiko ndigisha bishobora gushika sinda bibone nogirirwa ibakwe bikaba mu myaka 2-5 bizoba ari vyiza mugabo ico gihe sije nzobona bikoze hazoba hari indero yabayeho kera mugabo ndemeza ko mu bihugu vyacu je muri Afrika hari abantu benshi b'ubuntu ni benshi cyane hari imiryango myinshi itanga indero nziza abantu benshi bo muri Afrika beza mugabo ikibazo ntiturarema ubuntu bukoraniye hamwe ico no kwita la communauté du bien ituma abantu biga kugira ngo hashike ku butegesa abantu beza akenshi muri Afrika abantu beza barasamara bibaza ko ibintu byizana babaho umwe wese ukwiwe akazinduka aja mu misa agataha akazinduka akora utuntu twiwe agataha akaja gukorera ibikorwa byiza abantu agataha yibaza ngo igihugu kizokorwa n'abarundi muri ubwo buryo nyene igitangaje abantu babi bama bafise ubwenge bukarishe cyane bwo gushikira ibintu n'ingoga na n'ingoga nibo usanga rero bafise ingufu zo gushikira ubutegetsi tukibagirwa rero yuko ibihugu bigengwa n'abari ku butegetsi ntibigengwa n'abafise imitima gusa nakuri uko rero abantu bashikira ubutegetsi igihe batagira za vision igihe batagira iyo mitima myiza mvuga igihe batagira ubwenge bukwiye ibihugu biheza bikagengwa nabo nyene nico cago rero tuba dufise muri bihugu vyacu vya Afrika iyo abantu beza usanga ari benshi mugabo bose bagiye mu mbari abantu b'inkomwa hato ugasanga nibo bamba bafasha ikirindi ivyo nivyo bica ibihugu iyo twariko turavuga kuva tukiri bato bavuga ngo igihugu ca Zaire ibihugu vyande byose byari biteye imbere ku isi bifise ibintu byose mugabo ugasanga vyarajakaye hari kubera iki nuko imbere hama hariko haraja abantu b'inkomwa hato usanga bari impambazi gusumba abantu beza ivyo kandi vyaratuma habaho no gushigikirwa n'ivyo no kwita amakungu amwe hamwe mu bihe bimwe bimwe usanga banafasha kugira ngo abantu beza ntibapfe bashitse aho bari usigura gute ingene mu gihe ca independence abantu bose burunganwe twokwita ko bari bafise umutima nk'abagwa Agasore ba Patrice Lumumba n'abandi benshi bapfira rimwe bose ukamengo abantu babi bose bafashije kugira ngo bari baja imbere ni ibintu rero biba bitomotse ibihugu bimwe bimwe iyo bifise ubutunzi nk'ubwo haraba ibindi bihugu bigira biti vyiteye imbere ntivyo tunezera nkizo ntwari none kuravuga hari n'abandi bagiye bakora ibishoboka byose nka ba Thomas Sankara kumure ba Gaddafi n'abandi bose bikarangira bapfuye mugabo ukupfa kwabo bye ntikoba gukomoka hanze hanze mu rugero rumwe mugabo hari ikindi naco iwacu nibaza ko igihe tutaremye ijya ndero nagusigurira ni ukuvuga yuko umuntu wese aje ari mu leader mwiza yibaza ngo arashoboye byose ari wenyene harakeneye iyo communauté y'abantu bineza ko bamenyana na cane bakamenya uruba hanze ntushobora kwaduka uri wenyene mu gihugu kuko uri gitangaza ngo ugwanye amakungu igihe ivyo wabitahuye icyambere dukwiye kurema no kurema imbuto abantu barakwiye kurema imbuto no kuvuga yuko ibintu je ndiko ndiyumvira igihe noguma ndavyumvira jenyene nkibaza ko nshobora kubishitsa mu Burundi jenyene ntavyo nshobora ikinababaje nuko nshobora no gupfa ndabitwaye mu mutwe hari isinzi ry'abana ntabibwiye hagaca habura imbuto ikintu gikuru mu bintu by'ubwenge no mutima no gusiga imbuto iyo rero abantu beza nk'abagwa Agasore bagenda mu kanya gato batashoboye gusiga izo mbuto niko kujakara kw'ibihugu nk'abasankara turakwiye rero kumenya yuko igihe dushobora gufita abansi nka kontina nk'umugabane wa Afrika gutahura yuko mu kugwanya bwa mbere ubwo bwansi no kurema imbuto kenshi rero abantu benshi beza bihutira gushaka kurondera ubutegetsi ngo berekane yuko babushikiriye bagira bahindura ibintu bakibagira yuko bari bamagara make ko bashobora kugira ibisita insanganya ntibabandanye batasize imbuto haca hasiga hacindi imyaka 40-30 kugira habone kuwundi nka wa wundi nibaza rero mfatiye kuri bijya vy'indero muri Afrika turakeneye ko abanyapolitike baciye ubwenge cyane bafise n'indero bumva ko icambere cyo kurema atari gufata ubutegetsi mugabo ari kurema imigwi communauté y'abantu benshi babatahura bikamara umwanya munini kugira ngo naho umuntu azopfa ntibihagarare nico kenshi tubura umuntu ahagurutse yaba ari nka Francis canke abandi yifuza gushikira ubutegetsi ubwo nyene n'abandi bakamubwira ngo nyarutsa ngo bufate
gusumba kwibaza ati mbega inyuma yawe uri kumwe nande muri bangahe ico rero kenshi nico citaho kubera tuba dufise umunoho wo gushikira ubutegetsi bose kubera ububabare buhari bafise umunoho wo gushikira ngo ico mpananje nkaba hajya no bikora mugabo tukibagira ko turi bamagara make ko tunyerera tugatemba tugasiga ahari impene hasigaye ikiziriko none burya koko president uje mijambo gato iterambere ntirinyaruka kenshi rirafata umwanya kugira liboneke imyaka 40 sinzi eske burya ari umuntu yigera ashika ku butegetsi by'ukuri ata mugambi witerambere azanye cyane gose biraba ivyo byogenda gute hariho mu kirundi baravuga ko ubutegetsi buva ku mana no kuvuga bivuga mu yoboka mana sinkunda kugereranya cyane ibintu nk'ivyo ngo nje mu bintu vyanditswe n'ibiki aho kenshi nkunda kwifatira ni iki muri Afrika ntitugira amashuri y'uburongozi ngo tugira amashuri ya politike ngo twumve yuko ibintu dufise mu mitima imbere yo kuja kwibaza ko twobikora tubanza kubisangiza abantu benshi hakavuka amashuri mvuze ishuri so ko ubaka amazu ngo ugende kugira mu diregiteri n'abanyabigisha ivyimviro bigasangizwa umwanya munini abantu bakavyumva urgiye kuraba muri ibi bihugu bimwe mu vy'Iburayi ibintu bari kwaragira mu bihugu biriko biratera imbere ukabaza nko mu Bushinwa haize imyaka 200 hari intwaro nubuko abantu barabaye mu bintu ku buryo bamenya bati je nkurikirana kangakurikirana aka naho abantu bataba baragiye ku butegetsi iwacu mengo umuntu ashikiriye ubutegetsi niwe twubaha gusumba umuntu ari karigisha abantu imibereho yabo turafise rero aka kantu kuko twibaza ko gushikira ubutegetsi biradukarisha biraturatigwa gusumba umuntu ari karigisha ivyiza abantu bashobora kugendera ko mu isi ico rero kirica gushobora gutahura ingene abarongozi bashikaho bagiteza kugera ku buryo rero iyo habaye umurongozi mwiza yadutse giturumbuka nko bavuze Sankara n'abandi batandukanye akenshi tumubona bigaragaye ashikiriye ubutegetsi bigaca bituma iruhande yiwe birema abantu benshi babansi batabona kwicaje gukora ari ciza ahubwo bashaka no kwikinyirira mu menshi kumbure ahubwo bizoca binabaka amata kumbure bari bamenyereye ivyo rero kugira ngo bihagarare twategerezwa muri bino bihe kurema abantu benshi b'abanyapolitike babanza bigaca mu nyigisho nyinshi cyane abantu nk'abasankara ejo nibasubira kuboneka ntibabeho bari nyakamwe babeho ari urukurikirane rw'abantu benshi bituma umwe ariho akurikirwa n'uwundi agakurikirwa n'uwundi kurya abantu b'inkozi z'ikibi bagakurikirana igihugu bakagitabagaza bakurikirana ni benshi harakwiye ko n'abantu beza bakurikirana ni benshi kuko bavyigishijwe nibaza ko muri Afrika iwacu ugwanko murazi rurigishwa birantangaza ingene nko ngaha mu Burundi wacu ushobora kumva umwana bivanye n'ubwoko bwiwe akubwira ingene base na basekuru bagiriwe nabi muri iki gihugu yaravyigishijwe ntavyo yabonye mugabo yarabibwiwe ngo papa yarapfuye iki gihe na sogokuru yarapfuye iki gihe na sogokuruza yarapfuye iki gihe ivyo yabibwiwe nande yaravyigishijwe mugabo kabura numwe akubwira ati burya twebwe kuva kera twari muku twasubirirwa gutya iki kintu cagenda uko ico rero turakibuze igihe rero tumva yuko gushikira ubutegetsi ari ibintu biza nk'igihamana kuko nakaya hakorokeye tugize iyo mana akaba ari umuntu mwiza akahakorokera atakindi afise ukamengo ntitubizi iyo yabikuye nivyo biko birica ico ariko ndita nti ikintu nyamukuru tutezwe ko mu iterambere ni ishuri ry'ivyiyumviro ivyo bintu bigirako kugira ngo ntibisubire kugwa mu manga ngo bitakare abantu rero beza ntidukwiye kubaronka bavundurutse twari dukwiye kubaronka baza nk'abantu baremwe n'ubucuti bw'abantu benshi b'incabwenge bagiye barabarema tukamenya tuti ahavuye naka niho hazove jona naka kai naho naka yokobereka canga gasitara kagwa unda zoca duga nico je nkunze kuvuga nimba mu 2006 kugwa mu yintumbero yakoregwa hehe abantu b'abarongozi nibo bategeza kubirema bakareka kubanza guhahamira gushikira ubutegetsi batarigisha abantu bavyumva none ndamaze kwiraba n'abantu benshi muri Afrika bashinga imigambi bakaje mu bintu gutyo gusaba imwadukanye atagira n'abantu 30 yamaze gusigurira ivyo yiyumvira biba bitangaje biza gute nuko yuko muri we naho yobaciye ubwenge avuye muri za kaminuza zihanitse aciye ubwenge ayumva ati jewe ukonze ubwenge ngira ndemiki kandi ngira shika nanje ngira nti yari kubanza guhera aho yigisha ubuhise turiko turavuga ko twagize umugambi navuze nti ikintu cyambere tugiye gushira imbere no kwigisha narumvise abantu babitora mu bisokoro ngo umugambi ngo uvuka kugira ufate ubutegetsi niyo nyigisho baronse none wewe se ko none ubishaka sabwe
wese none wohoze kubishaka kuba warashinze umugambi we ntushaka nawe gutwara intumbero yo gushaka ni kibazo c'umwanya jewe nifuza ko Imana yo mpubutegetsi no bamaze gusigurira abantu benshi nico gituma nakubwiye nti suno munsi je kuba nashinze umugambwe nuko hari haheze imyaka ishika 200 narashinze ikintu cibita Mouvement Orange ivyo nakivugiye ko imyaka 10 n'ingahira heze nije mba nshaka ko mbandanyirizako icahindutse nuko umugambwe wemewe n'amategeko mu gihe Mouvement Orange yari plateforme iraho mugabo abantu benshi turiko turakorana no munsi n'abantu tumaze imyaka 10 tuganira bazi ico ndiko ndarondera ko ntasotera kukwitwa ko ncakiye ubutegetsi mugabo ko icambere ndema abagenzi isinzi ry'abagenzi batahura ko politike ingene zikogwa atari kwaduka igihe rero ivyo vyokorwa n'abantu benshi tworonka imigambwe idasubira kuba imashini zo kurondera ubutegetsi mugabo abamashuri y'ivyiyumviro ubutegetsi bukaza nk'ico no kwita kuronma impera y'ivyiyumviro byinshi mwashize habona nico gituma vyaduka kubera abenshi mu gutwara batwara bavyadutsemwo akenshi ntituronka umwimbo mu manda yabo abarundi bagaca bashavura bagatora uwundi kuri kimwe bakoresha ngo ca sanction twama rero dutogwa muri iki gihugu canke henshi muri Afrika mu kwiyamiriza wahahora kugira tuzane mushasha uwo mushasha na waje nta byabamenyereye aza kuko bansu wanyu wahahora suko baba bakunze ivyo yiyumvira nawe mu mwanya ukurikira atishizeho kurema iryo shuri ngo abantu bavyumve mu myaka 5 bamwiyamiriza nk'uwa mbere kuko ivyari bigoye uwa mbere bishobora no kugora uwundi tutikwiye rero kumva yuko amapolitike mu bihugu abanza kurema ubwenge agacika inyigisho n'indero abantu bakaza gukosora kimwe wavuga bwa butare turiko turarondera ntibusubire kubicitwazo cyo gutunga bubicitwazo cyo kuzana amajambere kuri bose muriko muravuga yuko cyonye yuko uno munsi muriko murasangiza uwo mutima w'ubuntu kumure ubwenge bw'ukuntu umuntu yokwitaho kumure sinzi kuvyura igihugu sinzi ivyo none mwene muriko mubyigisha abahurikiye mugambwe wanyu wonyene oya narasiguye neza yuko kuri jewe umuntu nibwo butare bwa mbere igihugu gifise imbere yuko ufite ubutare bwo mu gihugu umuntu ni ubutare bwa mbere igero ndamuzi ko ari ubutare bwa mbere ntegerezwa kubukarisha nkabucukura nkabukarisha nico gituma no mu nyigisho zacu kujya twavuze yuko tutambara ivyambaro na bimwe tugirira izo nyigisho hero kugira ngo umurundi wese abishatse umugambo wari wose abishatse aze no gusuma urusaku yimva ivyo tuvuga nico gituma tuvuga ko tubuza kuja turirimba abarongozi bacu turirimba ivy'umugambwe dushaka ko twicara nimba twashise za 3 tugatangura ku ntangamarara mbega dushingiye kuki nk'abantu kugira ngo ivyo bintu tubishikeko izo nyigisho zikaduga zikazana inyifato dutegeza gufita bikaduga birangirira ku kwerekana ingene vision y'igihugu ishikwako ivyo rero bikorwa n'ubwenge ingene abantu bavyumvira fuza yuko niyanyumva kenshi mu myaka 10 azogera ahantu ashobora kwifuza kwitoza ku myaka 30 azi ivyo yumvise atigeza aja kuririmba za ndirimbo barimba mu migambwe z'ubube gito agira ati kuva jewe menye ibi bintu naratahuye ico ndi nk'umutima hama ndatahura inyifato ntegeza kugira hama ndatahura ubwenge nkenyera kugira ngo ndeme yavije bavuga ico rero igihe ndabikora sinategeza kugira umunoho wo gushikira ku butegetsi ntaragikora ni ibintu bisanzwe ni nk'uwo kwifuza kuba mu nzu nziza isize byose atamabuye agira ibyo bintu birasanzwe kwiyumvira gose mugabo birantangaza ingene twamaze kuheba ubu abantu bose bakanuye maremare ngo amatora ngo yaribwe yaragize gute amatora ntiyibwe ubu yibwe haraheze imyaka 200 igihe tutari ko turigisha abantu tukabumbisha ko abafise inguvu ari barongora niho yibigwa haraheze imyaka 230 igihe twumvisha abantu yuko abantu b'ubwenge ataco bamaze ko abakenewe arabica arabonona arabatabagaza bose tukavyumva ko niyo ndero twaronse ibiriko birabubure ntibidutangaza mugabo turakeneye kuba hafi kugira ngo uwo bikora wese uko biba kose yumve ko ugwiri canke ugwamfu n'uburo bibana ntidutegerezwa kuvuga ko tudahari tutegerezwa kubamwo kugira ngo tugende turabivuga bukebuke kuko abeza nibo benshi mugabo kugira ngo bamenye ko bashobora gufata ikirindi bikenera indero kuko uwono nawe ntakenyera kuvyigisha umwanya munini avyigishwa kanya gato mugabo wubaka ategeza kuvyigisha umwanya munini kandi bikaramba mubigize gutyonye muri ko muravyigisha
kandi mufite ivyizigiro ko iyo uriko bisigura gutyo mba numva nyine mufite ivyizigiro vyinshi byuko bizokunda kandi bitanoroshe. Eske muri wewe ubwo butunzi wumva ufise mu mutwe uri kurasangiza abantu ico gicapo c'u Burundi ufise wumva wifuza ko Imana iguteye iteka upfuka ibonye wibaza ko ari ryari ibyo ufise bizoje mu ngiro? Ubwa mbere kwizigira no gushoboka ntibisa. Kuvyizigira ni ndavyizigijana kwijana. Kubishobora ni ibintu byinshi bikenerwa. No kuvuga ko ntegerezwa kubisigurira abantu benshi. Abana b'abarundi abantu benshi. Ntegerezwa kubisigurira abantu benshi bari mu migambwe. Ntegerezwa kumva yuko ndabishingira ku mwanya muremure. Kubishobora rero mu Burundi byari byoroshe cyane. Kuko burya umuntu ari hasi cyane biroroshe kumusigurira ibyohinduka. Gusumbira kubisigurira umuntu afise urugero yarariko. Igihe rero turi mu bihugu bimwe bimwe ubube gito butakomeye cyane biragora gusigura ibihinduka. Mugabo uravye mu gihugu cacu aho tugera ingene igihugu cyariko kiramera uhereye mu myaka y'ibihumbi 2000 abantu benshi baba bifuza ikintu ntibagishikire. Aba bantu benshi babigira ngo barafise icizere batarema bizeye ku bandi ntibakibone. Biba vyoroshe rero kwigisha ibishobora guhinduka kuko umwanya ni muto cyane tumaze aho tuva ku meza tugakorokera hasi. Rero ndiko ndasigura ivy'ubutunzi jewe mba numva yuko kugira ngo bifatire cyane ku mutima si kibazo c'umwanya ni kibazo c'ikirindi. Igihe rero utahura ikirundi ndamba ndiko ndavuga abarundi benshi nuko nziko bafise ubugwaneza bafise ivyo bazi mugabo harakenera indinganizo n'intumbero ivyo navyo biva kukungene abantu babiringaniza. Nico bituma ntuvuga ngo nihaye imyaka kuko abantu baripfuza Imana ikagenga. Okay. Ego nuko ndagushimiye hamwe hoba ataco murenza ko ngira ngo tworangiza ikiganiro. Ivyo ndenza ko byo byinshi cyane nuko jewe igikurumba mbanza gushima kuko biciye mu kinyamakuru canyu narashoboye gushikira abarundi benshi. Cyane cyane nguma nsubira nsigura nti ukudebukirwa k'umuntu biva kugushaka kwiwe. Uwibaza yuko igihugu cy'u Burundi yocamuramwo ivyo atagiteyemo yo bari umwangushi. Igihe abantu benshi bazi yuko batera ibiti kugira ngo babikure ko ivyo bifuza. Mba nifuza ko umuntu ateye umukaratusi mba kwawukuramwo imbaho. Mugabo ntawe yifuze kuwukuramwo imicungwe canke amavoka. Igihe nawe uri mirengarenga amenya ko azirondera ko amababi. Mugabo ntazironderemwo ibirenga ivyo. Burya mu buzima turafise uburenganzira bwo gutera ico dushaka kugira nabivuze. Mugabo dutegereza gusoroma ico twateye. Nifuza rero yuko abarundi benshi batahura kuko nta na kimwe dukora mu maboko canke mu mubiri kitavuye mu bwenge. Igihe ivyo tubitahura nje mba nifuza ko igihugu cy'u Burundi cumva yuko abakibamwo uno munsi bagiye ko aba miliyoni 14 tutobera benshi ubusa canke ngo tubere benshi bo kujakara. Ubwenge buhari abantu nibabitahure. Ntihagiro rero wifuza no munsi kwimbura ica tateye urugero tugeze ko nugo nyene turube ko twumva yuko kugira ngo dutere indi ntambwe dutegereza kurima ibindi. Ivyo navyo kugira ngo tubirime hakeneye kuja hamwe kumvikana gutahurana gusumba gutana kwimiragwe na cane cane tuyita ku bantu benshi no kwita ko bari victime y'ivyo babayemwo kuko jewe nta ntwaro nimwe y'iki gihugu nita ko ariyo yabitumye. Yaba abadutwaye bose yaba abapona canke abaforoje canke abo muri CNDD uko babaye bose bari victime yuko utabatwara ronse indero ihagije idutuma tumenya ico twimbura. None ayo makosa tuyashira kuri bande? Ntawe ndayashira ko jewe. Uwone yashira ku bwa mbere yoba nka Francis. Ibintu niyumvira igihe ntaronka umwanya wo kubisigurira abantu ngo binyaruke ni je mfise ikosa. Sinshobora kuziza abantu kuba batazi ivyo bintu kuba batanabitahura ngo nifuze ko mu myaka n'imyaka bazobitahura. Nimba je ndi mu leader ku rugero zo nibaza nari nkwiye kuronka ibikenewe byose kugira ngo ndabisigurira abantu. Okay. Igihe mbura jewe n'uburyo kugira ngo nshike mu Kamenge kubibwira abantu canke nshike bubanza kubibwira abantu ikosa riba rigi wanje sijyaba. Ikosa rero muri iki gihugu sijya bariko barakora ivyo bashoboye byaba bito nijya bashoboye byinshi bataronka ingene bashika kure. Ni nijya abantu benshi beza batumva ko bashobora gushigikirana ngo babishitse kure. Igihe umwe wese mwiza aja mu mbari we akaja gusenga ukwiwe ngo ariko asenga Imana aho kumva ko abantu beza bakwiye gufatana mu nda n'ingoga na n'ingoga
ngo babishitse ivyo vyiyumviro kure n'abarundi benshi biyumvira neza mugabo bibaza ngo nta kibanza bafise muri iki gihugu bagafata ingingo yo kunyika aho kumva yuko bacana amatara yabo bagashinga imizi kugira ngo bagire ico bamarira igihugu ivyo rero ndabihindukiza ko ndavyitirira cane mu ndero gusumba uri karibaza ko ivyo ndabivuga muri logique ya entrepreneuria sivyo na gato igihugu ntigishobora gutezwa imbere nico no kwita initiative privé ukwisumamwo gitezwa imbere na vision ivyo navyo biva aho cane cane iyo vision iremwa ikava ku mutima w'abantu igasasagara ko abantu beza batahuri ico bashaka kubikoza none umuntu ku giti ciwe ntashobora kugira vision yiwe nk'ivyo vya entrepreneur turiko turavuga cyo bituma tubona abadandaza bakreye ibintu binabiri bikurira ahari ibihugu vyiza igihugu kidashoboye kuvyakira biherera ku gutanga ibiturire ku kurema entreprise personnelle uzura ijana aho igihugu kigeze utanga igiturire kugira urengana igihe rero harimwe vision y'igihugu ituma utuvision duto twese turanguka kuko aho uca bagusahiriza usumba kuguhagarika ntidushobora kuba mu gihugu kirimo amabarriere twibaza yuko umwe wese aza ahikura kuko atanze ikintu teza kuba mu gihugu gifise vision globale itworohereza ngo ibyo bintu bishoboke ntushobora rero kumbwira yuko entrepreneuria yoroshe igihe udashobora kuronka ukwishinga ngo uronke mutahe ivyo byose bifise aho bica nico gituma nagize nti abantu beza biyumvire kuja hamwe kumvikana gukundana kubazanya kujya nyene abantu babi aho bari bamwe bariko barashigikirana bamwe bariko bararonderana n'abantu beza bamenye ko amakosa ni gwabo igihe umwe wese abo kwiwe adashaka guha inkungu wundi mugenzi we ngo bafatane mu ndabashigikirana nico nohereza ko jewe okay murakoze cyane ndabashimiye ku mwanya mwaduhaye musangiza bino vyiyumvira barundi nije no gushimira kuko aka kajye bumpaye ko kuganira n'abantu ntaho no gakura atari wawe okay ego ndashimiye cyane abafashe umwanya mudukurikirana tubasabe gusangiza ikiganiro abandi namwe mutubwire uko mwiyumvira mu makomantere tuzosubire guhura mu kindi kiganiro cy'ubutaha mwari kumena omdishanima bye bye